kuba umukuru ugaca ugomba bari musi yawe bose kubandagaza ntapanze ntagize nte. Ivyo vyose ni ibintu bidusubiza inyuma. Uri ndongozi hari ibintu byinshi muri mucyo bihagarara muri wewe. Kwirekura birahagarara. Uri kuravuga uteza gupeza amajambo uvuga. Plus TD plus uri kijuju. Ndabashimiye cyane kandi ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu bananya gukurikirana amakuru ibiganiro dutambutsa ngaha kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu yahumura Brody TV. Turi niteka n'umunezero ntangere no gusubira kubaha ikaze, ariko nanone turi n'umubabaro ntangere kubwo gusubira kubashikiriza amwe mu makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane kubijanye n'amakuru avugwa mu gisata kirabana na politique. Son Excellence Evariste Ndayishimiye niwe ntanguranye nawe nyene ariko aragira ati plus TD plus wikijuju mu Rufaransa bwiwe nyene arashikiriza ati uko turushaho kwiga canke uko urushaho kwiga niko utera uwikijuju. Nyene cyo mukuru w'igihugu President Ndayishimiye amajambo yiwe nagira ndabibutse yuko yatanguriwe na Reverend kuri yo ahari karagira ati Ndayishimiye ivyo avuga ntibipanze nivyo koko vyagiye biraboneka keshi yuko ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye vyarabaye amasigara vyicaro sivyo. Rero mugabo binzanye ngaha nagira ndabashitse kamakuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Turi kwigenekerezo nibaza yuko ari ijya gatandatu ukwezi ni ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 n'umwanya makuru akomeye cyane rero avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nari nabahaye inkuru ikomeye cyane ivugwa ku kijanye n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura, ndiko ndababwira amagrenade ariko aratogwa mu gisagara ca Bujumbura muri ville. Rero abantu bafatanywe grenade bashika batandatu. Nabahaye amakuru avuga yuko abajeje gufatanwa grenade nanone ari abashika bane. Ubuye turajeje kuronka amakuru akomeye cyane ava mu masoko yacu mu gipolisi yemeza yuko iperereza mugabo yafashe abandi bashika babiri, bikaba bivugwa yuko rero abo bose imvo ari izitandukanye. General Arengiyo Munyoni nyuma yo kurekugwa nagenda ndayibutse yuko hajya hariho umwe mu begereye ibihanganye muri CNDD FDD yambwiye ati Ndayishimiye adapfunze Bunyoni mugabo ntibizoshika ko Ndayishimiye intwaro yiwe mugabo ihera neza ahubwo amaraso y'abarundi azoseseka. Nivyo koko General Arengiyo Munyoni n'umuntu afise igihagaro gikomeye cyane ngaha mu gihugu, ariko nanone mbega abariko baramusabira umunyororo no ngaha muri commentaire nabonye hari abariko baravuga bati hako Bunyoni agomba kwihora agomba kudurumbanya umutekano never aca afata ingingo ikomeye cyane yo kumusubiza mu gasho. Ahandi naho rero nagira tuze kugaruka ku ico kintu nagira ndabibutse yuko ico gihanganye General Arengiyo Munyoni abasi biwe bobo ni beshi. Hariho ivyo bari ukumwambika ibara, hariho rero abo babivuga kumva zuko ari ivyo bapfa nyene ubwabo, ariko nanone dutegezwe kurabira hamwe ukuri nukuhe kwiriko biraba. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko General Arengiyo Munyoni yo afise urara rukomeye cyane mu bitero bikomeye cyane biriko birategurwa. Ni mugaye kandi General Arengiyo Munyoni haheze imisi itari mike arekuwe. Nagira ndabwire yuko ico gihanganye cari capfunzwe mu vyo cari cagirijwe mugabo harimo yuko General Munyoni yaratunze ibigwanisho mugabo adafise ko uburenganzira. Hama rero uyu munsi biboneka yuko ivyo bigwanisho vyo bigira bitangure gukora. Ndayishimiye yarakoze mugabo ikosa rikomeye cyane mu kurekura General Arengiyo Munyoni kwitegeko yari ryatanzwe n'ibihanganje ego cyane n'igihugu kibanye ca Tanzania. Son Excellence President Ndayishimiye ubwiwe yari yivugiye yuko General Arengiyo Munyoni atazopfa arikuwe mugenda Ndayishimiye bagihema umwuka w'abazima, ariko Ndayishimiye hatwibaze rero namba ko kari karahema mu gihe Bunyoni ariko yidegemvya uyu munsi yagarukanye imbaraga zidasanzwe. Izo nguvu rero gushika n'ubu nyene atamuntu numwe atahura iyo zazananye. Turaza kugaruka kwa makuru akomeye cyane turuze kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido kandi turuze gushika muri ville abatonde bisi mugabo Muragabe ibiriko biraba birate ubwoba. Ho bariho mugambi ukomeye cyane wateguwe, mbega uwo bari umugambi nyabaki turaza kugaruka ko mwa makuru twabateguriye. Nagira kandi turuze gushika kwa General Prime Niyonga barongo igisoda c'u Burundi ikijyanga gihejeje imyaka ishika 12
mugabo mabanga y'igisoda ngaha nagira ndababwire yuko ibara ryoyo yasuye kugwa kuri ico gihangange. Prime niyo ngabo arashobora gushikanwa mu gasho umwanya n'umwanya naho ibihangange biri kubita rugaturika biti ndayishimiye agize uwapfunga ibara ryo bariguye nta mudede numwe nta gihanganye na kimwe kizokwigera nanone gisubira gupfungwa. Ivyakorewe Bunyoni twarabibonye, ivyo rero bishitse mugabo ndayishimiye akankirwa gupfunga abo ariko arabona bamutobera. Nagira ndababwire yuko hacakora ajya amarozi yamavugwa muri CNDD FDD nkaje bakoresheje kuri Nkuru Nziza, ajya bakoresheje kuri Reverend kuri ariko Imana inamukingira, ajya bakoresheje kuri Neva ariko Imana iramukingira iramurokora. Ivyo byose nibindi bitandukanye nagira tubigaruke ko ubuke. Nayo rero ikijanye n'umutekano muri ville byo byifashe bite, mbega ayo magrenade avahe? Uyu munsi iboneka yuko hariho nk'imbonera kure, ntimuze kuntuka muri commentaire canke nama mudafise indero. Hari imbonera kure mugabo zoba zidafise mugabo ukwiyumvira ku gihugu zibaza yuko hamwe grenade yotegwa icifata abaseneri canke icifata abatari mu mugambwe CNDD FDD. Hajya rero uguruye grenade nko mu bantu benshi hajya za ufatingiye komeye cyane yo kwiyumvira yuko nawe nyene iyo guhitana. Uyu munsi akonda kavuze mfatiye kuki hariho abagenzi banje bagira bati hajya ibara ryaraguye, hariho abantu umenga nibo bafise igihugu mu minwe, umenga nibo barundi bonyene bagira bati uyu munsi biboneka yuko umuntu atari mu mugambwe CNDD FDD adahabwa ijambo nkuko vyategezwe ko biriko biragenda. Ariko none ivyo bigenda gute mu gihe intwaro ibereye leta mvyeyi ariyo nyene biboneka yuko ihagaze? Mbega vyabisigwe iki iyo leta yo bikira imvyeyi canke iyo yarabaye leta mugabo biboneka yuko itabone? Ivyo vyose nibindi bitandukanye turuze kugenda tubigaruka ko ndafise iminota mike cyane nga nimunkunde kandi munyemere rero ntangure ukunyene. Ariko mbere yuko ntangura, mbere yuko ndabashitsa ko vyinshi nagira nsubire ndabakeze kuri mwese mwajije kugira suivre iyo banga kuri Facebook, abayijije kugira suivre ngaha kuri Humura Burundi TV kuri YouTube, mukaba mwajije kugira s'abonner canke subscribe, mukaba mwajije kugira like mwishike nga muri commentaire canke muri comment section, hama mugashikiriza yuko munkurikiye 5 kuri 5. Wewe ico usabwa ni kimwe conyene, andika muri commentaire wandikemwo yuko turi kumwe, ati turi kumwe canke ndagukurikiye 5 kuri 5. Iyo rero ni interano ikomeye cyane, ndaza kubona yuko bandanya kumbona kandi turi kumwe na jewe ndaza kukubona nanone, hama ndakwishure. Nivyo koko rero ibiriko biraba bisigura vyinshi, na niyo mpamvu ndi nga kugira ngo tubane mu makuru akomeye cyane avugwa mu gihugu. Hariho rero abarundi benshi bari hanze y'u Burundi mugabo batari ko baratahura ibiriko biraba mu gihugu nyuma y'ibisasu bikomeye cyane vyaturukiye ku Musaga. Harakurikiye amakuru, ariko amakuru akabonekamwo igipfungu. Leta uyu munsi ntiratanga umuco. Intwaro ya Ndayishimiye uyu munsi biboneka yuko irikerahuma amaso abarundi. Ivyo vyovyo nibaze yuko muramaze kwibona. Yamara naho biruko ibara ryarasubiye kugwa, hariho ibihangange vyinshi vyishize hamwe mugabo vyo bifise imigambi itandukanye. Turibuze kugaruka ku kintu kigira giti none abo bo biyumvira kugomba kugura amagrenade mu bene gihugu baba bafise iyihe ntumbero? Ngo hoba hariho umugambi ukomeye cyane wo kugomba nanone guteza kajagari mu gihugu, hama bene gihugu babone yuko Ndayishimiye ananiwe, hamwe vyoshika nyene abene gihugu bakabibona muca mumenya ibikurikira. Nagira mwariboneye vyashitse 2015. Hoba hariho rero umugambi ukomeye cyane wo gutanguza imyerekano mu gihugu. None umurundi yo kwitaba iyo myerekano ninde mu gihe abariko barayihamagarira abarundi atari bo baje imbere? Nimunkundire ntangurere nga nimba koko wahejije kugira ijambo s'abonner, ukaba wahejije no kwishikira muri commentaire ukanyereka yuko turi kumwe, wanditse ati ndagukurikiye 5 kuri 5 canke turi kumwe. Nagira nsongore ntangurire ngaha nyene ku bisasu bikomeye cyane mu minsi iheze vyaturitse. Ndaza rero kuvyegeranya n'ibi nyene biriko biravugwa muri ville. Isanganye ry'ibisasu ibujumbura handababwiza ukuri mugabo ryarahitanye abantu benshi, ariko leta ya Gitega mugabo yashikirije yuko ryahitanye abatarenga 13 gusa. Nakamara maza ibiriko biraba mugabo
ibi biranababaje cyane kubona imiryango yabuze irenga uko nyene ariko leta yoyo ikavuga yuko abahasize ubuzima ari 13 gusa. Hariho uwambwiye ati jewe abonzi baba 17 none ubwo abo ntazi boba bangana bati. Uwo rero numwe mu badokiteri ntovuga ibitaro aherereyemo kumvo z'umutekano wiwe ariko nanone birababaje. Ariko rero amakuru yandi dufise nuko nko mu buruhukiro bw'ibitaro vyinshi nanone ngaha nagira ndabwire yuko bifise ubuhinga bwo gukanyisha ibujumbura bwuzuye kandi hari nabo bigoye cyane kugira bamenyekane kubera bashwanyaguritse cyane. Mbebashe ibi ni ibiki vyabaye, ibi ni ibiki ko biteye nanone ikigongwe. Aha rero hari ikibazo umuntu aca yibaza, leta yunguka iki mu kuvuga ibitigiri atari vyo? Umwe mu bapfungwa nawe nyene yatwandikiye agira ati bwana jewe ndi mu mpimba abahapfiriye ngaha nyene honyene abonzi barenga 9 na rero abapfiriye kwa muganga ntibarimwo mu bonzi nyene aho niboneye canka abonzi ni 9. Aho rero twabasombera barahugaye umunsi wose. Ubwo rero sinzi igituma bitemewe kuvurwa. Ibi bintu birateye ubwoba kandi nakamaramaza ibiriko biraba kandi bifise ico bisigura. Aha duca twibaza duti none leta yunguka iki mu kuvuga ibitigiri bitari vyo? Mbega ko bari ukwanka guca imitima abarundi? Navyo nyene birashoboka. Hajya nibaza yuko koko namba ari leta mvyeyi ifise imvo nagira turindire. Ariko ico twovuga kandi n'abantu benshi bariko baragaruka ko nuko ibihangange abategetsi bo kwishikira ku miryango yabuze, abategetsi bo kwishikira ku miryango yononewe ivyayo, abategetsi bo kwishikira ahantu mu bibanza bitandukanye mugabo ivyo bisasu vy'igisoda c'igihugu vyononye. Hamwe bidakozwe leta mvyeyi muca muyitahura nyene kuko inshabwenge zonyene nizo ntahura yuko zinkurikira. Hariho rero ibintu vyinshi bibandanya kuba ariko mugabo bikaboneka yuko igipfunga ari cose. Imana rero niyo izi vyose, twebwe abantu nta kintu na kimwe tubizi ko. Niyo mpamvu umuntu yo kwigira gahoro nyene isanganye iyo ribaye dutegerezwa kuvyakira uko nyene kuko ntaco Imana yavuze kitazoshika. Iyo rero ni imwe muri commentaire bamwe mu bagenzi banje bashikirije abankurikira kuri Facebook, nimwe nari mpejeje kubabwira. Ariko nanone reka twishikire mu makuru yacu vy'ukuri. Mbega haravugwa maki nibiki biriko biraba? Nanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa indani mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Uyu munsi biraboneka yuko hariko haraboneka bombori. Iyo bombori yo ifatiye kuki? Son Excellence Neva nagira ndayutse yuko kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020 yasubiriye wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Nagira ndayutse yuko Ndayishimiye benshi baragira bati hajya kubushikiriye ayo mabanga kubushitse mu ico kibanza nta kintu na kimwe kiboneka gikwiye wigera ukorera abarundi n'Uburundi. Abarundi benshi niho nyene bapfuye ku ntwaro yiwawe, abasoda benshi niho bapfuye, abasoda benshi niho baturutse igihugu, abigisha benshi barangajwe, abandi barahitamwo gutubuzi bwabo kuko ntaco babonamwo, bahitamwo kwigira mu bihugu bibanye nkaho mu Rwanda, Tanzania n'ahandi hatandukanye. Naho Tanzania hoho umurundi ariyo umenga ni inyamaswa, murazi yuko kubitwa mahiri. Hariyo rero abadokiteri benshi ku ntwaro ya Ndayishimiye nibo bahunze igihugu. Nagira murabibona abadokiteri mwoba mwarasohotse bamwe murazi yuko bwanyu nyene twivuganira. Hariho vyinshi rero mubandanye kubona bigatera biba bibi cane. Aha rero ntimuzoteba kubona ukuri. Umurundi niwe muntu agatwengera yamara ishavu rikoreraniga. Murundi niwe wima ifumbire yaririshe imyaka 2 gakwira canke umwe canke amezi agakwira utayimuhaye ariko akabandanya kugutwengera. Mushikira imbere ziwe hama akagukomera amashi ariko inzigo yiwe mugabo ntiyibagirana.
ikini naco kuva izi ndongo zataco ziriko zirakora mugabo hamwe vyoshika imyerekano igatanguzwa nk'uko nyene ibihanganye biriko birayitegura muze murondere iyo mukwira kuko uyu munsi iyo ukomeye hariho igihe utiyumvira yuko bizoshika inguvu waho rufise ukabutakizi naniko vyari vyagenze hajya kuri ico gihanganye General Arengiyo Munyoni uyu munsi kiriko kirajugumiza ibindi bihanganje muri CNDD FDD. Bunyoni yatanguye akomeye mu nyuma ashigwa mwibuye na Ndayishimiye, mu nyuma Ndayishimiye ararahira ati Bunyoni azopfira mu gasho. N'urubanza rwiwe rwari rwabonetsemwo igipfungo, ubutungane bwari bwerekanye yuko butikorera kandi butigenga ahubwo bukorera kwa Ndayishimiye. Bidatevye rero ibihanganye bigira biti hajya neva ntitwokemera yuko umugenzi wacu apfira mu munyororo. Ati turasimbira mu gihugu kibanyi ca Tanzania idufashe. Murazi yuko hariho indongozi zagiye zigenderera umugambwe mu gihugu ca Tanzania kugira uzugondoze Neva rero aho anaronkeye amabanga yo kurongora umwe bwa Afrika hajya yoba ariko yanka kwambara ibara mu makungu yuko ubutungane budakora ngaha mu Burundi n'ibindi bitandukanye. Ivy'ubugwayi bwo ngo bwa General Arengiyo Munyoni bwa bwaratumye ari kugwa vyovyo nibaza yuko atari vyo kuko abagwayi bobo ni benshi cyane. Murazi nk'ujya yarenganijwe Christian Butoyi yagirizwa kuba ari we yagandaguye ababikira mu Kamenge b'abatariyano kazi. Hajya rero mu gihe ababagandaguye uyu munsi mwatanguye kubabona hariho n'uheruka gufatirwa witwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ivyo vyose muramaze kubibona. Hariho rero insiguro nyinshi ibi bitanga ariko nanone tuzobigaruke ko nayo rero igihanganye General Prime Niyongabo kiri mu yabira. Ndayishimiye bayipfuza kwikura ko General Prime Niyongabo akaba ashaka kuhava amusubiriza General Silas Ntigurirwa. Uyu Ntigurirwa rero ni umugabo w'ijambo, ni umugabo atavugirwamwo, ni umugabo afata ingingo ikavishirwa mu ngiro. Aratandukanye cyane n'uyu mudandaza Prime Niyongabo adakunze no kuboneka mu bintu vyinshi. Ikindi naco rero hamwe vyoshika ibihanganje bikemera yuko Ndayishimiye asubiriza Prime Niyongabo. Prime rero abiwe mwohava mutangura na cane kumera nka kujya ababo Bunyoni bari bameze mu misi iheze. Ikindi naco rero nshika nanone ku makuru avugwa i Bujumbura nagira ndabibutse yuko General Arengiyo Munyoni n'ibindi bihanganye hamwe vyo kwishira hamwe ibara riragoye kuri Neva hunga, Neva fata ingingo. Uyu munsi uraryohewe ariko bizoshika ivyawe nanone biboneke yuko bihindutse nkuko nabandi bigenda. Muramaze kubibona hamwe Ndayishimiye totogwa ntibantunganya uyu munsi bari mu gihugu ariko Neva hamwe atosubira ku mukuru w'igihugu uretse kwangara caye kugandagurwa caye gushirwa mu gasho ntandi yoshirwa kuko ibihanganje ntibarabana giza. General Bunyoni rero yoba ariko ngarategura imyerekano mu gihugu. Iyo myerekano mbega ninde ariko arayimufashamwo? Amwe mu makuru dufise avuga yuko Reverend kuri yo kwigerekerezo G12 afise urugendo rumushikana muri Tanzania. Ubwo rugendo Ndayishimiye akaba atarushaka. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko mu yandi makuru twabateguriye. Abantu rero bagomba gutera grenade baba batumwe nande ni mukanya tubigaruke.